tukivuga bikemera, ico ni ikintu ukwiye gukengurukira Imana. Wari uzi yuko iyo ugiye kuryama ukavyuka ugakora ku mubiri wawe ukumva yuko ata kibazo, ukumva yuko atahutonekara, ukwiye gukengurukira uhoraho ukamushimira. Banze kubaramutsa mwese, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese muriko mudukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Kuri Imana ikomeze kubahezagira kandi Imana ikomeze kubaba hafi no kubarinda. Rero kandi nkaba nongiye kubipfuriza Noel nziza n'umwaka mwiza, bizababere vyiza, kandi uyu mwaka wa 2024 tugiye kwinzira uzatubera umwaka mwiza. Ivyo tutabonye muri uyu mwaka wa 2023, ariko nizera yuko uyu mwaka tugiye gutangira wa 2024 nukuri tuzabona vyinshi, kandi nkabanda nabasengera kugira ngo uyu mwaka muzawurangize neza. Imana izakomeze bane namwe, Imana izakomeze kubarinda wa mugwani satani, kugira ngo tuzokwinzire muri uwo mwaka wa 2024 twese dukomeye, twese tuvuga bikemera. Rero mbanze no gushimira buri muntu wese yoba yaragiye kuri channel yacu agakanda subscribe. Nukuri Imana ibahezagire. Nkaba ndabasaba n'iri jambo ry'Imana, ivyo ubutumwa dusiga ngaha, nukuri mukomeze kuza murasharinga mubihereza n'abandi, niko gutangaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Rero kuri uyu munsi mfise ijambo ry'Imana ngiye gusangiza na bene data, namwe muriko muradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Ariko imbere yuko turitangira, reka tubanze dusenge kugira ngo duhamagare uhoraho akomeze kubana natwe. Nawe rero ndagusabe kugira ngo wifatanye nanze mu gusenga, uzabwize neza. Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye kuri wera, ndagushimiye kuvyiza n'ibitangaza, ndagushimiye ukuntu tuzigama, ndagushimiye ukuntu turinda, ndagushimiye ukuntu watwinze wa mugwani satani tukaba tugeze iyi saa n'isegonda tukivuga bikemera. Nukuri data wo mwijuru no habwa icubahiro. None Mana, mbanze gukwinginga kugira ngo ubane nanje aho nzi imbere y'ubwoko bwawe, nze kubigisha ijambo ryawe, ngiye kugurura akanwa kanje, ariko we data wo mwijuru abari buza kwivugira, wivugire n'ubwoko bwawe, uzabwize neza. Iri jambo ngiye kwigisha kuri uyu munsi rize kugira akamaro kuri umuntu wese ariko aradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV, rize kugira ico rimumariye n'ico rimukoreye, uzabwize neza. Ndasengeye abandi bose hirya no hino, nukuri data wo mwijuru abagwaye n'abamerewe nabi, abo bose bakomeze kubona ikiganza cawe. Kandi n'uyu mwaka turimwo 2023 nkuko tugiye kurangiza, ndakwingiza kugira ngo umuntu wese uzamube hafi, uzamuzigame, uzamurinde, kugira ngo tuzokwinzire muri uyu mwaka wa 2024 turi bazima tuvuga bikemera. Byose nizera yuko ugiye kubidukorera, ni mu izina ryawe ryera, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Uyu munsi ndanezerewe cyane kongera kugaruka ku ijambo ry'Agakiza TV. Nukuri ku Imana ihabwa icubahiro ukuntu ikomeza kubana natwe uko bukeye nuko bwize. Rero ntatwaye umwanya munini, reka dusome ijambo ry'Imana. Tubona Abitesalonike ba mbere igice ca 5, turaza guhera ku murongo wa 15. Umurongo wa 15 uravuga ngo mwirinde ntihakagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye, ariko mwame mukurikiza iciza muvyo mugirirana no muvyo mugirira abandi bose. Iri ni ijambo ryiza cyane gose kandi ritwubaka ku mitima, ritubwira ngo twirinde ntihakagire ngo umuntu ngo agirane yihora uwundi kuvyo yamukoreye. Uyu munsi ushobora kufise inshuti yawe, ufise mugenza wawe yakukoreye nabi, yakugiriye nabi, ariko nawe ukaba wifuza kugira ngo umugirire nabi. Ariko ndakubwiza ukuri, iri jambo ni ryawe ryo kugira ngo ntukihore mu vyo mwene data yagukoreye, mu vyo mwene wanyu yagukoreye, mu vyo umuryango wawe wagukoreye, ariko ico ukwiye gukora umukorere iciza. Umwereke yuko uri umwana w'Imana, umwereke yuko wavyawe na Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Niyo mpamvu rero muri ivyo vyose mu vyo babagiriye mukwiye kubereka ivyiza gusa. Nta kindi Yesu adusaba ngo nukubereka ivyiza, kuko nitwabereka ivyiza niho nabo bazagirane bazagaruka kuri Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Uzaba gusanga muri aba bagukoreye nabi ari bamwe imitima yamenaguritse, ari bamwe batizera Yesu, ariko wewe wizera Yesu Kristo ntukigire wihora.
Bwana Yesu apewe sifa. So iri ni jambo ry'iwawe risubira kugira nte usubira kugenderaho kugira ngo ukomeze na bamwe bagize nte bafise imitima yaranduce. Ntukihore mwene data, ntiwihore mu byo mwene data yoba yarakugiriye. Umurongo wa 16 haravuga ngo munezerwe iminsi yose. 17 ngo musenge ubudasiba. Bwana Yesu apewe sifa. Ngo dukwiye kunezerwa mu minsi yose. Ntukigere urakara, ntukigere ushavurira mwene so mwene data, ariko wame unezerewe mu mutima wawe. Yesu Kristo akunda abana banezerwa, ntabwo akunda abantu bama bashavuye, ntabwo akunda abantu bama barakaye, ariko akunda abantu bama bagizene bama banezewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kandi umurongo wa 17 uratubwira ngo dusenge ubudasiba. Mwene data uri kurankurikirana, ukabuzi ko wakiye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza, ukwiye kwama usenga ubudasiba, wame uri kumwe na Yesu Kristo. Kuko iyo udasenga ntabwo ushobora kubana n'Imana, ariko iyo usenga wama uri kumwe na Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenge ubudasiba, uko bukene uko bwize ngo dukomeze dusenga. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo uzobone saa sita zigeze ngo ugende usenge, uzobone ugiye kuryama ugende usenge, ariko ijambo ritubwira ngo dusenge ubudasiba. Ntabwo Yesu Kristo yigeze atubwira ngo dusenge ku masaha, ariko yatubwiye ngo dusenge butagirane ubudasiba. Bwana Yesu apewe sifa. Nawe uri kurankurikirana ukwiye gusenga. Kugira ubane n'Imana no gusenga, ariko utagomba kubana n'Imana ntabwo usenga. Bwana Yesu apewe sifa. Niyo mpamvu ukwiye kwama usenga ubudasiba, kuko Yesu Kristo nivyo agomba, akunda abantu basenga badasiba. Imana idufashe cyane gose. Iri ni jambo ryiza kandi yubaka ku mitima yacu, yubaka ku bantu bose imitima yaba yaramenetse, ariko yusenga wama uri kumwe n'Imana. Haleluya. Umurongo wa 18 uravuga ngo mwame mukenguruka muri vyose, ngo kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo. Ngo dukwiye kwama dukenguruka muri vyose. Bwana Yesu apewe sifa. Hari umuntu yiyumvira ngo nze ngo nzaza nkenguruka, ngo nzaza nshimira Imana ngo kuvyo yankoreye. Eka wamukenguruka ubudasiba, wamukenguruka imisi yose. Mbe waruzi kuba ukivuga bikemera? Ico ni kintu ukwiye gukengurukira Imana. Waruzi yuko iyo ugiye kuryama ukavyuka ugakora ku mubiri wawe, ukumva yuko ta kibazo, ukumva yuko atahutonekara, ukwiye gukengurukira uhoraho, ukamushimira, ukavuga ati Mana warakoze. Mbe uribuka gukengurukira Imana? Yesu Kristo ntabwo atubwira ngo twame tumukenguruka kuvyo yadukoreye gusa, ariko dukwiye kumukengurukira nibitaboneka. Twame dukenguruka. Bwana Yesu apewe sifa. Dukwiye gukenguruka mwene data. Iyo ubonye hari abantu usaba gusanga bagwaye ingwara imyaka 18, ariko ntabwo uragira, ntabwo urapfa, Imana iracakuzigama, aho ukwiye gukenguruka. Hari abantu basaba kugwara ingwara nk'iyo yiwawe, bamara umunsi umwe yangwara ikabahitana, ariko wewe umaze imyaka 18 ntabwo urapfa, kubera ko udakengurukira uhoraho. Mukengurukire, umushimire, kuko akunda ngo abantu bagirane bakenguruka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vyiza gukenguruka. Ntuzokenguruke ngo nuko Imana yagukoreye iki. Hari abantu bese babikora ngo Imana ngo nayisavye ngo impe ubutunzi ngo none yabumpaye, Imana nayisavye ngo inkize ingwara none yankizize, ngo uburengo niho nkwiye gukenguruka. Kubera ko udashobora gukenguruka buri mwanya. Haleluya. Kenguruka buri mwanya, niho nuhoraho agirane ashima kandi akagushimira na wewe. Murongo wa 19 haravuga ngo nimukazimye mpemu. Wa 20 ngo nimukakengere ivy'abavugishwa n'Imana. Bwana Yesu apewe sifa. Iri ni jambo ry'Imana kweri rikunda gukora ku bantu bose, ngo nitukagirene, ngo nitukazimye umwuka w'Imana. Iyo ubonye umuntu ari mu mwuka, ntukigere umuzimya, mureke, kuko ujye n'Imana iri kumwe nawe, iriko iramuvugisha. Ariko igiye kumuzimya, umenye yuko hari ibintu uzabuhagarice. Bwana Yesu apewe sifa. Hari abantu bavugishwa n'Imana, ngo nabone ngo nitukagirene, nitukabakengere, ngo dutangure gusuzugura ivyo bariko baravuga. Bwana Yesu apewe sifa. Kuko nimuzamenya yuko ari Imana yagizene yamutumye. Ariko mu vyo bavuga, nk'umurongo ukurikira urabitubwira, muzobanze murebe ivyo bariko baravuga. Niba bariko baravuga ivyubaka umurimo w'Imana, muzavyumve kandi mubigendereho. Bwana Yesu apewe sifa.
kuri uyu murongo uratubwira ngo wa 21 ngo mugerageze byose mugumye ibyiza, mwirinde icitwa ikibi cose. Dukwiye kugerageza buri kintu cose, ariko ngo twirinde ikibi. Bene data, igisa n'ikibi nico tukwiye kwirinda. Mwene data uri kurankurikirana, igisa n'ikibi nico ukwiye kwirinda. Muri abo bavugishwa bariko baravugishwa, ntuzobakengere canke ngo basuzugure, ariko uzokwirinde ngo igisa n'iki n'ikibi. Nabo niba bariko baravugishwa barungitswe na Satani, Imana irababona. Bwana Yesu akwiye sifa. Imana irababona. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzabamenyera ku byo bama. Ibyo bama nibiki? Nivyo bakora, gusaba amafaranga, gukora ibitahimbara Imana. Ibyo nivyo muzababoneraho. Rero nitukazinya umwuka w'Imana, kandi ngo nitugasuzugure abo bantu bavugishwa n'Imana, ariko ngo tugirene twanke igisa n'ikibi. Igisa n'ikibi nico dukwiye kwanka. Mwene data ukwiye kwanka igisa n'ikibi. Imana ibahezagire cyane rwose. Iri ni ijambo ry'Imana dukeneye kugenderaho kandi rikatwubaka. Bwana Yesu akwiye sifa. Ntitukihore. Uyu murongo ndawukunda wa 15 ngo ntitukihore, ngo ntukihore ikibi mu kindi, ariko mugirire neza. Uwakugiriye neza mugirire neza. Umunyamu muri harakwiciye umwana wawe, ntukamwihore. Mwene data, hubwo musengere kugira ngo abone ubwami bw'ijuru, kugira ngo agaruke kuri Yesu. Musengere. Bwana Yesu akwiye sifa. Kuko nayaguma muri ivyo, ikizamucira urubanza kiriho. Kuri wa munsi tutamenya, hari ikizamucira urubanza. Bwana Yesu akwiye sifa. Rero niyo mpamvu tutakwiye kwihora ikibi mu kindi. Imana idufashe cyane rwose. Ijambo rero nenda bazaniye ryari iryo, nukuri Imana ibahezagire kandi Imana ibane namwe. Iri jambo ribagirira akamaro kandi ribagume mu mitima, kandi murigendereho kugira ngo ribubake, kugira ngo tuzagere kuri wa munsi tuzabona ubwami bw'ijuru. Kuko nitutagendera muri iri jambo ry'Imana bizatugora kugira ngo tubone ubwami bw'ijuru. Niyo mpamvu rero dukwiye kurigenderaho rikatwubaka, kugira ngo Yesu Kristo niyaza gutora abiwe natwe tuzobe tugizene, tuzobe turimwo. Rero Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde aho muri hose. Nukuri uyu mwaka murangize neza, n'uyu mwaka tugiye uzatangura uzatubera umwaka mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka wo kubana n'Imana, umwaka wo gukorera Imana. N'abasubiye inyuma kuri uwo mwaka mugarukire kuri Yesu Kristo, mumukorere, ntimukumvire Satani, ko Satani arabahenda. Rero ndabifuza kugira ngo mugirene muzakorere Yesu Kristo kugira ngo nawe azababohore. Rero ibisigaye Imana ibane namwe kandi bahezagire. Nkaba ndabipfurize Noel nziza n'umwaka mwiza. Bye bye.